Hello everyone, welcome again kuri channel yacu ya Love Studio Ngizi. Channel ibaha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone. Muri no video ngiye kukwereka amakode atatu bisaba ko umuntu wese atunze smartphone cyangwa se Android bisaba ko aba azi. Kode ya mbere ngiye kukwereka ingene ushobora gutransfera ama appel. Bamwe babyita ngo ni hacking, no sugu hackinga. No gutransfera amakode ukafata nimero kanaka bibaye ngombwa iyo nimero ubona yuko ikunda kugorana nka zya kate simu zikunda gupfa, ukavuga ati kate simu yanje irakunda gutamarezo, reka mfate abantu barabayindondera ko bivuga ngo ntibambure ndaba transfer ku yindi nimero. Canke ukavuga uti ngiye gutembera, telefone ni Android ndashize ku muriro, ndabona igomba izime, reka mfate abantu bari kuyindondera ko cende ba transfer ku yindi kate simu, agahinda bayita transfer des appels. Hanyuma abari kukurondera kuri ya Android bakaca gutora ku gahinda. Okay, niyo kode ngiye kukwereka muri ino video. Iyo ni kode ya mbere. Hanyuma kode ya kabiri ngiye kukwereka ingene nanone warabigiriwe ivyo bintu. Hari abantu bisanga barabigiriwe ivyo bintu, kasanga barabigiriwe, maze ngiye kukwereka navyo nyene ingene ushobora kuca ubikuramo ukabihanagura ukagarukana babano wanyu kuri ya carte simu byasaba ko batora. Kode ya gatatu nanone hari abantu bama bisanga bada telefone bikunde, bavyomba bada telefone bikunde. Ndaza kukwereka ingene ushobora kubikuramo ivyo byo gutelefona navyo. Sinzi ko maze kubibona ugatelefona nka ufite amayinite ugatelefona byikupa, utelefona byikupa. Pay attention aka kantu abantu benshi bamabansanga inbox bakambaza, uza kugakurikirana kuko uza gusanga ari ikintu cingenzi mbese umwe wese aza kubibona. Kode ya kane nanone ndaza kuyongera abantu baza kumana nanje gushika impera video. Kode ya kane iraza kubafasha nka kujya kuntu gutunze nk'umwana, ufise nk'umwana akubagana cyangwa se ufise nk'umuntu ukavuga uti je umuntu ava ankoreshereza amayinite. Ndaza kukwereka ingene ucushira mu kode kanaka kugira ngo ntibize gukunda kwa telefona umwanya wose aza kumara afise ya telefone yawe. Nizo kode z'ingenzi rero ngiye kubereka, murumva ko ari ubuntu bw'ubwenge. Mwe mugumane nanje gushika impera video kugira ngo atagira akantu kamwe kaza kwigira kabacika. Ikintu cyamera guhamagara gukora ni gukora subscribe. Banze ukore subscribe hano nyene hejuru kuri no jambo ry'ubururu. Nimba video wibanye kuri Facebook ma ijoji vraiment unyarekere muri YouTube kubite subscribe, wirabira ama video y'ubwenge ari kuri YouTube. Wone kuri Facebook dushiraho incamake. YouTube ni izina nyene Love Studio News. Hanyuma wandike no muri commentaire cyo wifuza ko tugukorera muri YouTube, kuko ama commentaire yose ndaza nkayasoma. Ndabibutsa yuko bino byigwa byose ari abafana nyene baba bagiye babidusaba ngo tubibakorere. Okay guys, kode ya mbere rero, mu gihe wewe ufise na telefone igomba kukuzimana canke ari nk'umama wa nk'umupasoni wawe, ukavuga uti dufashe sorti, shaka ko abantu bose baza kumuhamagara umunsi batora jewe, waza kuza kuri carte simu ugomba kubigirako. Swati niyo carte simu ugomba igomba izime, ucugira akanyenyeri, ucugira 60, ucugira akanyenyeri, aje ngomba mfate inimero yanje. Iyi nimero yanje ya mbere ndabihacking ndabishe ku nimero ya kabiri, cyagira 62 68 21 21 atoma transfer ajya ma appel. Hanyuma cyo tugira dièse, cyo turongika nkuko muze kuraba, turindire murabe. Yes, registration call forwarding, registration was successful. Donc i call forwarding abantu bose bari kundonda kuri no nimero ndabirungitseko baza guca batora, haza gusona ijya nimero ya kabiri. Sasa ko kano mu gatahura neza abantu bose. Donc ibi ubigira kuri nimero ugomba ko bataza gutora, muravyumva. Abantu bose baza kundonda kuri no nimero ya kabiri baza gutora iri. Okay guys, no kuvuga tugomba kubiraba yuko ukuntu bimeze kandi bereke. Ugomba kubiraba yuko baguhakinze, uraza kuza ugire dufate nawe urashaka kuba wibereho ubona abantu bataki gutelefona ngo bagutore, ukavuga ibintu byagenze gute. Uraza kuza ugire akanyenyeri dièse 60 dièse, aho ugomba kubiraba ko babikoze kuri carte simu yawe wikeka ati ahantu ashaka kuba ntwara amakuru, ucurunga kuri carte simu ya mbere nkuko kuri ya carte simu wikeka ko babigize, sivyo? Muze kuraba. Yes, call forwarding voice. Urabona hari umuntu abantu bose bazontelefona azovyumviriza haci iminota 30 imisegonda 30 abikoze ni 60 68 21 21.
uravyumva. aha ni voice, amajwi yose y'abampamagara azoja iwe, ndibaza murakabona. aha rero kugira ndabivanemo ncanza ngiye ukugukurikira, uravyumva, mu binkurikira neza. ni kode igira gatatu, baza kuzugire dièse 002 dièse, nce ndungika kuri no kati simu ya mbere. ngomba kubivanamwo, muze kuraba guys. Yes, call forwarding erasure was successful. To erase murabizi ko ari guhanagura, vyahanaguritse neza. Reka ce turaba yuko vyavuyemo neza koko, dusubire tuverifye ko vyavuyemo dukoresheje akanyenyeri dièse 61 dièse pour vérifier ko vyagenze neza. Murabibona neza, voice not forwarded, urabona ko byose ubu vyavuyemo. Okay, kode igira kabiri ni mu gihe uba ufise kate simu yawe ukavuga uti ahantu sinkeneye ko bantelefona, sinkeneye umuntu aza gutelefona, donc amapere yose asohoka sinkeneye ko aza gukunda. waza kuzugire akanyenyeri 31 dièse ucurungika kuri no kate simu. wabona hano handitse ngo hide outgoing caller ID service was enabled, donc apere yose asohoka arabaye, donc kugara apere zose zisohoka, bambwiye ngo kugara apere zose zisohoka biremeye. aha nta muntu n'umwe no telefona, muze kuraba aca banyereka ngo mwabonye call ended. umuntu wese ntefonye he yes, murabona haguma haza rye jambo ngo call ended, ntibikunda yuko telefone. Okay, kode ndakuzaniye n'ingene ivyo bintu navyo nyene byabaye ushaka kubikuramo. hari abantu bisanga byarabaye batazi ngo byagenze gute, nabandi bataba bazi kubishiramo. Okay, uno munsi abona ni active desactive, uno munsi abona ko dukode twubwenge ndabazaniye. mbo ugomba kubikuramo rero aza kuzugire dièse 3 rimwe. imbere ko mbandanya ndagusaba kubanza gushonda subscribe, upartage zino video guys. fata link yino video, murabona ko ari video y'ubwenge, uyishire kuri stat video, ndabigusabye uyindungike muri ya magroup amwe nyene murimo. Okay, hanyuma ucugira dièse ucubirungika, muze kuraba message bama hano, barambwira bati hide outgoing caller service was disabled. murabona yuko nyene bamaze kuba baki desactive guys. Okay, murabona neza yuko ari akantu k'ubwenge guys. murabona neza yuko no munsi aho dukode nane abateguriye ari dukode tw'ingenzi, tumeze neza cyane ku muntu yabanye nanje kuva ku ntango akabikurikirana gushika impera y'ino video, ashaka gusubiramo neza tuno dukode ukatwandika, kuko n'utuntu twama turagaruka kenshi, n'ibintu biguma bigaruka inshuro nyinshi. wowe rero ubibonye umva, hari abantu barabanyandikira kamwe ngo twabonye video yawe ngo twabibuze ngo yaciye tujana. No guys, nanje ndafite tuntu nkora kugira ngo ndonka amamega, ahamba bwisope kugira ngo ndonka amamega. rero tuntu kubera mba ndaturimo kugira ngo ndonka amamega yo kubigisha ivyigwa bishaje. hari ikintu tabukwiye kuza kumbaza, wabonye icigwa kirabe, copy link uyishire kuri stat kugira ngo nongera gukina kukiraba, usuye kirabe, yirungike muri groupe kugira ngo niwongera gukina kukiraba, ugende handi wayirungikira usuye kirabe. mabona ko ari ikintu cy'ubwenge. Thank you for watching this interesting video. I appreciate your good doing, the way you share my videos. Keep sharing, keep liking, keep commenting in order to recommend me new tricks to make for you. I'm just here every day is active for you guys. Thank you.